gihugu bagiye muri Arabie Saoudite bazokorera mu bijanye n'ubuzi bwa misi yose cyane cyane burya bita domestic workers. Icyambere cyo dukurikiza kwanza amasezerano twagiraniye n'ico gihugu. Turavye vyanditse muri ayo masezerano tukaca turaba yuko n'ayandi amakontra barungitse bategereza guhereza amandu zo amashirahamwe yacu yemeze gukora ico gikorwa. Biratomoye neza yuko umuntu ava ngaha afise ingene ashobora gukurikiranwa neza hariya. Turafise ambassade yacu hari kubikurikirana neza, irafise list y'abagenda bose kandi kabakira niyo yibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokorana n'amajansi ahi wacu. Nukuvuga yuko nta kintu na kimwe cyoba kibi kirinze kiba kibi naho nico gituma ya mashirahamwe ngaha yatanze garanti. Yaratanze garanti itari mafaranga make haje uravye miliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi aho zicaye ngaho zirinde garanti si kintu gitoyi cyane. Nararonse mu bosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenye umushara ngiye gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora kuko ngiye nzaho ngiye kandi nzi ngiye ikintwaye sivye ko ngiye nzi ico nkeneye kugeraho. Kungira ibintu byinshi cyane kandi murabizi na mwebwe y'abanyagihugu batari bake nkaba ngubu dufise deja turafise intuze iki turafise amasezerano yuko bazosubira kugenda abantu bashika ibihumbi 75 niryo soko baduhaye muri Arabie Saoudite. Ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere kuko bazoguma baragenda. Murabona yuko akunko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo. Twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere eka n'igihugu kirasubira kurongera koyo ko abashomeri bazobagabanutse mu gihugu. Aha dutanguye uyu munsi mugani bigikorwa giye kubandanya hirya yejo kizosubira na hirya no mu ndwi zose kizokibandanya.